bakunze ibiganiro bica ku Muco Wera TV turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana uko mutumenyereye twama tubazanira abashitsi batandukanye bakatuganiriza ivy'Imana yabakoreye. N'ubu rero murabona ko kuri kamera hariho umushitsi yaje kutuganirira ivy'Imana yamukoreye. None rero tutaramuha mikrofone twagomba dufata akanya ko kubashimira ingene mwamutubwira ko ibiganiro vyacu bibanezera. Rero biratunezera iyo muriko murandika amakomantere muvuga ivyabafashije. Yesu abahezegere cyane. None rero reka dumuhe mikrofone aratangura twidondora hanyuma tuje tubananye ikiganiro kaze. Yesu nashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Ndacayisaba Ferdinand, mvuka mu ntara ya Rumonge, muri komine ya Rumonge ku musozi witwa Kagongo. Nduwo mu ishengero rya Pentecote ryo muri misiyoni ya Mugara, ububwiriza Kagongo. Nero ndanezerewe kuba hano hantu kuri Muco Wera TV. Tugiye gusangira intahe, ni intahe ngufi ariko irimwo ibice bishika kuri bitatu. Igice ca mbere cerekeye abavyeyi banje, igice ca kabiri ni cy'ukuntu nabatijwe muri mpwemu yera, igice ca gatatu naco ni cerekeye gukorera Imana. Rero reka dutangure iki gice ca mbere cerekeye abavyeyi banje, tugitanguza n'ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo c'Imigani igice ca 4 duhereye ku murongo wa mbere. Avuga ngo yemwe bana, nimwumve ukwigisha kwa so, mushire imitima ku kumenya uburyo bwo gutahura, kuko mbahaye inyigisho nziza, ntimukave mu ibwirizwa ryanje, kuko nanje nabereye data umwana nyamwana, nabungabungwa ndi nk'ikinege mu maso ya mama. Kandi data yaranyigishije, arambarira ati umutima wawe ugumye amajambo yanje, witondera amabwirizwa yanje, ubone kubaho. Yesu nashimwe. Amarero n'iri jambo numvise notanguza iki gice ca mbere c'iyi ntahe, ngomba mpere ku kuntu umuvyeyi wanje papa yakijijwe. Jewe naciye ubwenge nsanga abavyeyi banje babiri hakijijwe umwe, uwundi adakijijwe. Aho hari hakijijwe papa ariko mama ntiyarakijijwe. Ubundi bwo musanzwe muzi yuko abana benshi usanga bakundwa na ba nyina, babiyegereza cyane, bigaca bituma mbere abana bakura bakunda ba nyina wabo cyane. Jewe byameze nk'ibiba ibihushane gato, narakuze nkunda papa cyane, kandi kugeza uyu munsi urukundo mfitiye papa ni rwinshi cyane, bivanye n'inyigisho ryo mu ijambo ry'Imana yagiye anderesha. Ariko na mama nawe ndamukunda kandi cyane, ariko papa nawe ararengereje cyane. No kuvuga ukuntu papa yakijijwe, ubwa kera bari basengera mu ishengero rya Katolike bose uko ari babiri. Mu nyuma rero papa agwara ingwara igihe kirekire, aragenda ku bapfumu ntivyakunda, araja mu yindi miti biranka, aragerageza uko ashoboye kose biranka. Ariko igihe kimwe aryamye mu ijoro, azabona umugabo amwiyeretse yambaye impuzu zera, mugabo mwiza, acaramubwira ati uzogende bagusengere uzokira. Rero arabaza ati none ni bande bazonsengera? Acaramubwira ati uzogenda abaproti bagusengere. Rero acarafata ingingo yo kugenda kugira ngo bamusengere. Aho hantu yarari ni mu ntara ya Mwaro, komine Bisoro, ku mutumba witwa Munanira. Aca arafata inzira aragenda, ageze ahantu bita mu Kirehe hariho urusengero rwa Anglikani. Afashe inzira iduga kuri urwo rusengero, azabona yose ihindutse umwijima, hose haba mwijoro, ntiyasubira kubona ahantu arenga. Mugabo ahindukiye asubiye muri ya nzira, abona umuco washishikaye muri ya nzira, umuco ubandanya muri ya nzira. Cyavuga ati reka nkurikire iyi nzira irimo umuco. Acarashishikara, yaragiye nk'urugendo rw'isaha, ava aho hantu bita mu Kirehe agenda aho bita mu Ihimbire, kuko uwo muco waramurongoye umushikana ku rushengero rwa Pentecote,
ahantu biyita Mwihimbure, ni urushengero ruri mu bubwiriza bwa Mugomera muri misiyoni ya Kiremba. Amaze kuhashika, umukozi w'Imana yari arongoye iryo shengero ntiyamusanzeho, ariko acasangaho umujenama yaramubwira uko vyagenze, aramubarira yuko hari umuntu yamubwiye ko yogenda bakamusengera. Rero amaze gushikayo aramubwira ati uwo muntu yambariye yuko noza mukansengera, yarambariye ngo nzobabwire ngo indirimbo 80. Ntiyatahura ibyo by'indirimbo kuko nta makantike yari ahari. Rero amaze kumubwira iyo ndirimbo ya 80 ngo yabonye atora ishakoshi akurayo igitabo hanyuma arazingurura. Reka dusome iyo ndirimbo ya 80 twumve ivyivuga. Indirimbo ya 80 ifise ibice 5 na refire imwe. Igice ca mbere kivuga ngo yemwe abitanga ubufuti mugahusha umusaraba, turababwira turira yuko mubabaza Yesu. Igice ca kabiri kivuga ngo yemwe abaretse ubugingo mukabugurana inyama, aho izoborera mbega muzokuramwo inyunguki. Igice ca gatatu yemwe abaretse igihugu cuzuye amata n'ubuki, ko mukimiranye vuba musubiye mu Egiputa. Igice ca kane yemwe abavuga inkuru mbi y'igihugu c'i Siyoni, ivyo mwitamananiza bishobokera uwizeye. Igice ca gatanu kivuga ngo mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ivyaha, ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba. Refire ivuga ngo mpisemwo guhora nkizwa no gushingwa mu gakiza sinzovayo. Uwo mujenama yarayimusiguriye uko ibi bice vyayo bimeze n'iyi refire uko imeze. Inyuma yaho yaciye afata ingingo yo kwihana, nk'uko kino gice ca gatanu cabivuze ngo mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ivyaha. Aratura ivyaha vyiwe, hanyuma baramusengera, acahitamwo iyi nzira nziza, inzira yo guhora akizwa. Kandi ndashimira Imana ko kugeza n'uyu munsi, kuva muri ico gihe ca 83 kugeza n'uyu munsi aracakijijwe, aracari mu ishengero. Rero amaze gufata iyo ngingo yo gukizwa baramusengeye igihe kitari gito, ariko Imana iramutabara iramukiza. Uhereye rero ico gihe twebwe twageze kuvuka, je navutse muri 94, urumva nawe yari yakijijwe muri 83, urumva yari amaze igihe kirekire mu ishengero. Rero ncanja guca ubwenge nsanga papa akijijwe, ariko kugeza ico gihe mama ntiyari bwakizwe. Mama yaranwa inzoga cane, yaranwa n'itabi, kandi yaraboregwa gose bimwe birenze urugero. Ndibuka ari n'igihe yashobora gutaha bamuteruye azaradahwa kubera kuboregwa kwa cane. Rero ikintu ngomba kuvuga, nk'uko twumvise aya majambo y'Imana, papa yarambereye icitegererezo kimwe gikomeye. Ndacari umusore sindubaka, ariko kandi ndafise vyinshi nabitse mu mutima kubw'umuvyeyi wanje papa. Naco gituma nababwiye yuko ndamukunda cane. Rero iyo misi yose papa yarihanganye kandi barabanye neza. Hari igihe mama yanywa itabi ugaca usanga yanyegeje itabi hejuru yagize nte, papa akayirondera iyo yarinyegeje akarita, ariko akavyihanganira. Rero harageze igihe mama arafata ingingo yo guhora akanya inzoga muhira, agakanya inzoga akarondera abakiriya bakaza bakayigura. Rero mu nyuma papa kwishengero baramufatira ibihano, baramubwira ati we tugomba tuguhagarike mu bikorwa, kandi no gusangira ntuzosubira gusangira, kuko ntivyumvikana ukuntu munzi wawe uri umuntu w'umushinga ntahe hokanyigwa inzoga, abadandaza bakaza kuziguriraho, hakaba akabare muhiri wawe kandi uri umukizwa. Ivyo ntivyumvikana. Ico gihe baramuhagarika, baranamubuza gusubira kuja ku ruhimbi rw'umwami. Arabaho muri ivyo bihe kandi avyihanganiye cane. Bakomeza kuturera bose uko ari babiri, ntibigeze bahukana. Rero ikintu canezereye cane muri iri jambo havuze ngo kandi data yaranyigishije. Hariho abavyeyi batigisha abana babo, umwana yama mubona uko atigera mwigisha ngo amwigisha ibintu by'amajambo y'Imana, kandi ari umukristo asenga, ari n'umuririmbyi, akabona umwana wiwe yiyambarira utumini, kujya umumenyereza kwambara utumini
niyo akuze nibyo agumamwo, azoguma yambara utumini. Ugasanga abana babigeme ngo ni ubwana buto buto butaranatangwa no mu wa mbere babwambika ubupantaro bubafatiriye. Ibyo azobikurana kuko izo mpwemu mbi ziramujamwo, akazobikurana ukazosanga no mu gihe cyo mu bigero vyiwe nibyo akunda. Usanga yama yikundira udupantaro, yama yikundira utujipo tugufi. Rero no mwishengero uzosanga hari abantu bakuze bameze uko, ari abana b'abakozi b'Imana, ari abana b'abantu bakunda gusenga kubera batigishijwe bakiri bato. Bijya bigishijwe bakiri bato nivyo bakurana. Rero ikintu nakundiye papa cyane, nubwo byari bimeze uko mama atarakijijwe, twebwe mwikura ryacu ntiyashobora kudutuma bijya bintu urumva yarakanye inzoga. Hari ibintu bita byo kuberera inzoga, sindavyibuka amazina cyane, nta mwana n'umwe yashobora kubituma ngo yemere. N'ibintu bijanye n'itabi yarashobora gutuma umwana ngo genda unzanire itabi kwa naka, abana twese tukanka, twe nta tabi dukora. Ibyo twavyigishwa na papa, akatubwira ko gukora ku itabi ari bibi, akatubwira yuko gukora ku bintu vyerekeye inzoga ari bibi. Rero mama yamana imyidogo kamavuga ngo abana banje ngo yarabishe ngo nta kintu ndabatuma. Ariko papa we ikintu yatwigisha, kubera amaze gukizwa, baciye bamuzeza ibikorwa byo kwigisha umutwenzi kwishengero. Abandi benshi babizi ku izina rya Yagamukama, abakuriye muri Katoliki bavyita umutwenzi mu ishengero rya Panekoti. Rero yaravyigisha ku rusengero, atashe muhira natwe agaca twigishiriza muhira. Nageze gutangura mu wa mbere nzi gusoma no kwandika imperekeranye, ata bintu bijanye no gusoma ikirundi mfise. Rero muri uko ntaranatangura mu wa mbere yaraza, ndibuka n'igiti twakunda kwicaramwo, agafata Bibiliya akayizinga, agaca asenga. Amaze gusenga agaca azingurura, aho atomboreje akazingurura, agaca mpatehe soma. Nkaca nsoma nkanezerwa. Rero ndiko ndasoma inkuru zo muri Bibiliya nkiri umwana, narabikunda cyane. Aho yaba yatoye, aho yaba yasengeye nkaca ndahasoma. Rero ibyo ndabikurana, kandi kugeza n'ubu igitabo ca mbere nkunda gusoma ni Bibiliya. Rero umuvyeyi wanje bigenda uko ku bana bose, akura twigisha gusoma Bibiliya, dukura atwigisha ibintu byo gusenga. Twaragenda imbere yiwe ahari karasenga, hajya mwijoro agomba aryame canke mu gatondo, natwe tugaca tugenda turi utwana duto duto tugatuna iruhande yiwe, agasenga natwe tugasubiramwo ibyo ari karasenga. Rero ibyo bica biratuma tutagenda muri za ngeso zo kunywa itabi canke zo kunywa inzoga izo mama yakunda. Rero ikintu canezereye mu bugingo bwanje, hariho abavyeyi babana, abantu bubakanye, ugasanga kumbure hakijijwe umupapa canke hakijijwe umumama, ugaca usanga biragoye kwihanganira. Ariko ndashimira Imana, papa yarashoboye kuvyihanganira imyaka itari mike. Nagomba ndababwire ko mama nawe yageze kwihana mu mwaka w'2005. Muri uwo mwaka niho yabatizwa mu 2005 mu kwezi kwa12. Ukuntu vyagenze, ico gihe ntibari kumwe kuko mu nyuma papa yavuye afata ingingo muri 87. Urumva ko kare baba imwaro niyo yakirijwe aho hantu mu Bisoro. Mu nyuma yarafata ingingo yo kwimuka muri 87. Twebwe aho je nageze kuvuka mvukira aho mu Rumonge. Muri 87 arimuka yimukira mu Rumonge. Nukuvuga muri uwo mwaka w'2005 ntiyari mu Rumonge, yari yaduze ruguru yavuka imwaro. Mama nawe yari mu Rumonge. Mugaza yumva ijwi rimubwira ati kuvaho nakuburije kunywa inzoga n'itabi, urindiriye iki? Ntiryari ijwi ryoroshe kuko ryaje rizanye n'inkoni. Hari mu masaha ya saa sita y'ijoro saa 7, papa atari hari, atariho araye, haca haza inkoni irakubita mama. Kandi yarakuze ko jaha mu mbona uko ndumuhererezi. Murumva yuko yarakuze, yaramaze guca, jewe niga mu mwaka wa 6. Rero iyo nkoni iramukubita mu masaha ya saa sita y'ijoro saa 7, iramubaza ngo kuvaho nakuburije kunywa inzoga n'itabi, urindiriye iki? Aravyuka mwijoro, araraba hamwe yahora nyegeza itabi, ari nyegeza papa, aricisha mu musi y'umwango, arafata ibintu by'ibintu birimwo inzoga byose arasohora hanze, aca arasubira kuryama. Aryamye azabona ya nkoni n'ubundi iragarutse, arakubitwa cyane.
ukuvaho nakuburije kunywa inzoga n'itabi urindiriye iki? aca arafata ingingo arasohoka mw'ijoro, aca aragenda arondera umukozi w'Imana aramubwira uko bimeze, aca arihana. Kugeza n'uyu munsi ndashimira Imana, n'umutamakazi mugabo asaziye muri korari. Kuva muri uwo mwaka wa 2005 ntiyasubiye inyuma, yaciye ashishikara ivy'agakiza, ariga igice, arabatizwa. Rero ivyo ndabishimira Imana cyane. Rero nagomba kuvuga kuri uyu muvyeyi papa yakoze ibikorwa bibiri cyane byankoze ku mutima cyane. Igikorwa ca mbere ari niki nahereye ko niki twasomeye rino jambo ry'Imana cyo kwigisha neza abana ivy'agakiza. Ico carambereye ikintu ciza cyangumye ku mutima kandi catumye numva urukundo rubaye rwinshi rwo gukunda papa. Ikindi naco kigira kabiri nico kwihanganira uwo bubakanye naho batari basangiye ukwizera, naho batavyumva kumwe bijanye n'ivy'agakiza. Ntiyakoresheje kumukankamira cyangwa kumuhana cyane, urumva ngo kwera udakijijwe, kwera unywa inzoga n'ibindi ngo agombe kwimuburisha ku nguvu, kuko ibi bintu vy'agakiza si ku nguvu. Umuntu ntibamubwira kwihana ku nkoni, mugabo haraba kumusengera. Yaramusengera cyane, iminsi yose ntiyashobora kuryama atamusengeye. Nibaze nta munsi washobora guhera atamusengeye. Rero igihe kigeze, urumva siho yaranari, ntibari no mu ntara imwe, ariko igihe c'Imana kigeze, Imana irumva amasengesho yiwe iramwishura. Kandi muri ico gihe nyene papa bahavuye baca bamwakira mu ishengero. Kurumva za nzoga zakanyigwa mu nzu we zari zihavuye, ryatabi ryanywererwa mu nzu we ryari rihavuye. Murumva yaragize amageragezwa ku buryo ahateba gahagarikwa no mu ishengero, mugabo ku bintu atari we yakora. Kandi ntiyigeze afata ingingo yo kuvuga ngo reka mva muri rino shengero, kubera yari afise cari cararimujanyemo, kandi yari afise n'ikintu cari caratumye avuga ati ahantu ndafise icahanzanye. Ngiye gatoya niga mu mwaka w'10 haraje urusengero rwitwa Akope, barutazira ngo ni Pentecote nyakuri kuri uwo mutumba wacu wa Kagongo. Baca baramurondera kugira ngo baje kumugira umupasteri, bamwemerera ibintu byinshi, bamubwira yuko ngo abana biwe ngo biga mu 9 mu 10 ko baca baja kubigisha muri Amerika n'ibindi byinshi bijanye n'inyungu z'umubiri. Kubera ubuto nari mfise bujanye n'ivy'agakiza, numva umenga turahombye kuba papa atemeye kuja kuba umupasteri w'iryo dini. Mugabo mu nyuma naravuye ndamubaza nega papa hajya vyagenze gute. Arambarira ati jewe uwanjanye muri Pentecote si umuntu, kandi sinajanyweyo n'inyigisho z'abantu, ati mugabo najanyweyo n'Imana. Ati urya muntu yaje akambwira ati genda hanaka, nkabona umuco undongorerayo, atari we aje kumbwira ati vayo, ati sinzigera mvayo, ati naho bonzanira ibintu by'inyungu bingana gute. Rero birakenerwa ko no muri ibi by'Imana umuntu agira icamwinjije mu gakiza, kuko nico kizotuma wumva ko gahagararamwo neza. Rero igice ca mbere ciyi ntahe ni iki, nukuvuga ni cari cerekeye ukuntu abavyeyi banje bihanye, y'abapapa y'abamama, kandi n'ubu baracahagaze mu gakiza, kandi bari mu bikorwa by'Imana. Imana nibihererwa icubahiro. Igice ca kabiri ciyi ntahe ni igice cerekeye ukuntu nabatijwe muri mpwemu yera. Reka naho dusome ijambo ry'Imana mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igice ca kabiri, dusome imirongo 3 gusa, turabe ukuntu mpwemu yera yaje ku ntumwa za mbere. Haravuga ngo ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, bibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwema bahaye kuzivuga. Yesu nashimwe. N'iri jambo numvise two kwishimikiza imbere yuko tuja kuri iki gice ca kabiri ciyi ntahe yanje. Nukuvuga uko twahavuye dukura. Ndafise mukuru wanje, wa mukuru wanje turakurikirana
ntidusumbanya imyaka myinshi, hagati hoba hari umwaka umwe n'amezi makeya. Rero aho hose twari babiri, uko yaturera umuvyeyi wacu yaturera, akatureresha ijambo ry'Imana, akatureresha gusenga, twari babiri. Rero ibyo arabidukundisha cyane. Twe dufise n'abashiki bacu babiri kandi badukurira, urumva twari bane, kuko nakuze nsanga barasohotse, bamwe mbere nagiye no kubamenya nkuze. Rero amaze kubidukundisha, natwe turabikunda. Naho haba ari ahantu kure, nticabuza ko tuja gusengerayo. Twari utwana, nta birato twaba twambaye, tugaca mu mabarabara y'ikariyeri nk'urugendo rw'amasaha abiri tugiye gusenga. Tukabikunda cyane, dukurana umuriro mwinshi, umwete mwinshi wo kubikunda. Ico gihe turanipfuza yuko twobatizwa, mugabo papa aratwankira, atubwira to ya muracari bato, tisingomba yuko mwobatizwa mukiri bato, banza murindire mukure muzomenye ivyo mugiyemo. Ico gihe ndibuka twaranize n'igice n'uwo mukuru wanje, turiga, haragera no kubazwa, turabazwa mu ishengero. Umunsi wa gatandatu buca tubatizwa, aratwankira, ntitwabatizwa. Mugabo mu kindi kibatizo cakurikira, twasangira ngo n'abagiye ku nguvu, bivanye n'ukuntu twari twumva tubigomba, tubishashaye ko twokwinjira mu bikorwa vy'Imana natwe. Rero turabijamwo, turiga igice, hanyuma turabatizwa. Hari mu mwaka wa 2006, mu kwezi kwa12, niho nabatizwa mu mazi menshi ku Noweli y'uwo mwaka wa 2006. Rero tumaze kubatizwa, turagira umuriro, turakunda kuja gusenga, ngira ngo nta na hamwe twumva ko basenga tutajayo. Mugabo ivyo vyose sinari bwabatizwe muri mpwemu yera. Mugabo hari ikintu nza gutandukanya abantu benshi bakunda kwitiranya kubijanye na mpwemu yera. Hariho guhabwa mpwemu yera, hariho no kubatizwa muri mpwemu yera, hakabaho n'ibintu by'ubushobozi, ivyo twokwita kuzura mpwemu yera. No kuvuga uwo mwete wose ntiwoshobora kugira udafise mpwemu yera. Burya n'umuntu aba atarabatizwa arahabwa mpwemu yera, kuko Bibiliya ivuga ngo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. No kuvuga rijya jwi rikubwira kwihana, rijya jwi rikubwira kuja gusenga. Ubundi bwo hajya abantu benshi banka kumvira mpwemu, mugabo mpwemu yera arababwira, akababwira ati genda gusenga, akanka akaguma yiryamiye, mugabo mpwemu yera yamubwiye. Rijya jwi si ijwi rya Satani ribwira abantu kuja gusenga. Oya, umuntu arashobora no kuja mu rusengero, mpwemu yera akamubwira ati genda wihane, mugabo akanka kumvira mpwemu yera, agataha uko. Mugabo umuntu arashobora kuba afise mpwemu yera amuganiriza, mpwemu yera amubwira, mugabo atarabatizwa muri mpwemu yera. Rero ndabaho muri ivyo bikorwa, ariko ntarabatizwa muri mpwemu yera. Rero kubera urunganywe mu mwaka wa 2007, ibintu vyo gusenga biramera nk'ibintu biduhororokeyemwo n'uwo mukuru wanje, turabivamwo, ntitwaba tukija gusenga. Mwaka wa 2007 n'umwaka wa 2008 turifatanya n'urundi runganwe, tuja mu bintu vy'uburovyi. Murabona muri kiriya kiyaya c'Imbo, urasanga abana bakunda ibintu vyo kwitanganika, kenshi wasanga ariyo tuzindukira, tukirirwayo, tukagira ibintu vyo gusenga. Turabiheba, umuntu atubwira ati nemwe ko mutagisenga n'ukuntu mwari mumeze n'ibindi, tukerekana ko atampuzu dufise, tukerekana ko tutagira ibirato, ntitwabura imvo twerekana. Mugabo igihe kimwe turumvira mpwemu yera, turasubira gusenga. Aho hari mu mwaka wa 2008, turasubira gusenga. Mwaka wa 2009 turasenga, ariko mugabo vyaba vya bindi vyo kuja gusenga kwa Mungu, vyo kuja naho nyine urumva akanya kabonetse, ubundi bw'umuntu agashobora no gusiba. Rero mu nyuma haraje urusengero hafi yacu, muri ubwo bubwiriza bwa Kagongo, urusengero bita Rugereka, baca bazanaho umukozi w'Imana yitwa Bukuru Peresi. Ico gihe rero ibintu vyo gusenga tuca turasubira turabikunda cyane. Uwo mukozi w'Imana araturera gose, ndabimushimira cyane. Rero tumaze kubisubiramwo, ariko urumva byaba nyene ntivyari bwabe cyane. Igihe kimwe hari habaye ikanisa,
turaja gusenga na mukuru wanje twajanye, mu nyuma rero jesha ntaha hakiri kare, ariko mukuru wanje asigarayo. Burya umuntu urashobora kumubona umenga muri ku rugero rumwe mu bijanye n'ivy'agakiza, mujana gusenga, mbere no kwirirwana amasengesho mwo kwirirwana n'ahandi, mugabo wewe ugasanga arafise uwundi mutima wo kurondera Imana wewe udafise. Je urumva naho mukuru wanje twari kumwe, naho twakorana byinshi, naho twagumana muri byinshi, we yari afise uwundi mutima wo kurondera Imana kundusha. Rero ico gihe jewe natashe nkamusigayo, nza numva abandi batashe inyuma yanje baje baravuga ngo naka yavugishijwe. Uwo mukuru wanje yitwa Simoni, numva rero batashe bavuga ngo Simoni yavugishijwe mu rusengero. Ivyo bintu nibiki? Kuko ico gihe ibintu vyamwemu ntivyari ikirenga cane, hari ukuntu basa n'ababitondeka gose. Rero umuntu avugishijwe byaca vyamamara, iyo umuntu avugishijwe nko mu rusengero abantu bagaca bavyamamaza ati naka vyagenze uku naka vyagenze uku. Rero jewe izo nkuru maze kuzumva ko yavugishijwe, numva umenga ngize umubabaro, numva ndababaye cyane. Mugasi nababaye ngo ngiriye inzigo we nka ya nzigo ya Kayini, oya, ahubwo nagize inzigo yiwanje jewe nyene. Numva birambabaje cyane, birantuntuza, none abandi bageze ku rugero rwo kuvugishwa, nanje ndacameze ukunyene meze. Numva nyene umenga no kubaho biranandambiye, numva umenga nta nico maze. Ca ndafata ingingo, kuko hari ibintu bibuza umukristo yabatijwe mu mazi menshi kandi anakorera Imana, mugabo hari ibintu bimeze nk'intambamye bibuza umukristo kubatizwa muri mpwemu yera. Kandi ntabari n'ibyaha birebire, oya, ibintu byari bimbujije kubatizwa muri mpwemu yera twari utuntu duto duto, ibintu by'amarigara, ibintu byo kudatandukana n'inshuti mbi, ibintu byo kuvuga nk'abandi, wamengana ibintu bito, ibintu byo gutebura n'abandi, inkuru zitwenza mu bandi, vyari ivyo. Kuko muri ico gihe hageze nko mu masaha ya 12 twaca tugenda ahantu kwibarabara rirya rya RN3, tukicara hamwe amaboko turambiriza mu ikaburimbi, imodoka zije tugaca tumera nk'abahagurutse, tukagirira igara, tukayaga ibiyago byose, wamenga ntaco bitwaye, wamenga ntangorane ko twaba turi kumwe n'abantu b'abagabo bo mw'ishengero, bakazana nk'inkuru zitwenza tukazova ngaho ari uko twumvise bahishije muhira tuja gufungura. Mugabo numva ivyo bintu ndabizinutswe, ngoma ndababwire n'umutwaro wa mpwemu yera si umuntu awironderera. Hariho abantu bagomba kwironderera imitwaro ya kujyanye n'umuntu amaze gufata ingingo yo kwihana. Mpwemu yera abari muri we, mugabo ntabarabatizwa muri mpwemu yera. Mpwemu yera ni wamutera kugira uwo mutwaro bivuye ku kantu kanaka. Rero ca numva nzinutswe iryo rigara twahora dukora, numva nzinutswe kwa kugenderanira na ba bantu tudasangiye ukwizera. Ca ndabihagarika. Kwishure ahantu naja kwiga n'ahantu hari urugendo rushika rw'iminota 45 ndiko ndagenda. Ca ndafata ingingo yuko izo saha 12 z'umugoroba twahora tugira mirigara ko nzokwama mba mfukamye ku gitanda ndiko ndasenga. Ca ndafata n'ingingo vya bintu byo mwishure nahora nshika amarigara tukabandanya n'abanyeshure ntagire itandukaniro rihaba. Ca ndafata ingingo yuko ntazosubira no kuvuga umuntu mu nzira ndamubonye nkikeka ko havaza kundamutsa na canca mu rundi ruhande rw'ibarabara hamwe kumuramutsa ndamupepe ya gusa kugira ngo ntitubonane. Nshitse kwishure kugira ngo nirinde nashika nicara, sinanaramutsa nuwo twaba twicarana, naca nshika nunama ku ntebe ngasenga. Navyuka ari uko numvise ijwi ry'umwigisha kwaje kwigisha. Ndibuka hariho umwigisha, hariho umwigisha yatwigisha geography, yaratwenza cyane. Ashitse ragaca kugira ibintu byo gutwenga, ahubwo bazanye ibintu by'ibitwenza, naca numva umenga ndababaye nkaca nshafura gusumvya. Kugeza naho abivuga muri direction muri salle de prof ngo hari umunyeshuri ameze ukunuku, nagiye kuronderayo carte d'étudiant, za numva bose barampaniranywe ngo ni wa munyeshuri ngo adatwenga. Umva bari bamaze kumenya no mwishure narinda ntaha ata munyeshure numwe tuvuganye, bakambaza ngo uragwaye, ikintu nabereka nakoresha ibimenyetso gusa nkazunza umutwe gusa, kuko numva umenga sindi umuntu nk'abandi, numva umenga ndababaye kuba nanje ntarabatizwa muri mpwemu yera. Sinari mfise uwo mutwaro wo kubatizwa muri mpwemu yera, numva umenga sinkijijwe.
rero nimfise umutwaro wo gukizwa neza ndavuga ati umukuru wanje aranavugishwa wewe arakijijwe mugabo jewe nta kintu sinkijijwe none maziki rero ca ndaba muri ivyo bihe ndabimaramwo igihe kirekire ni ukuvuga ndihana akantu kose ibintu vy'amatrisheri ndavyihana ibintu vy'iki byose ndavyihana hama nshishikara ya saha ya 12 z'umugoroba ashangira ngo naho bari kuntuma ibingana gute sinashobora kubikora izo saha zigeze naca ngenda ngapfukama gasenga rero ndibuka igihe kimwe sinibuka umunsi canke itarike ariko ico gihe ndagenda ya saha ya 12 igeze ndagenda ndapfukama hahandi ndasenga nkuko nyene nari menyereye ndasenga umwanya urahera ndiko ndasenga ndaja ku mitwaro y'abandi ndasenga ndibuka nari ngeze ndiko ndasengera ababanyi numva umenga nyene ndabona nyene abantu umenga ndababaye ababanyi tubana umva muri ico gihe nari mu gihe c'umubabaro mwinshi cyane rero ndiko ndabasengera mwumvise ijambo ry'Imana twasomye hariho abantu ibintu vyamwemuyera bibagora gutahura ukiyumvira ko ari imigani murashobora kuba mwicaranye n'umuntu mu rusengero ukabona mose zaramurenze ukabona afashwe n'ibintu arahagurutse arasubiye hajya ntabariwe abari mwemuyera kandi wewe utarabatizwa muri mwemuyera bijya bintu uzoguma ubiraba ntuzomenya ivyo ari byo mbere hari n'igihe uzobirabuka hariho na bamwe mporanza mbona batwenze ni ukuvuga ntashobora kumenya ubushobozi bumutumye agira bige ni ukuvuga ibi vyanditse muri Bibiliya ko bumvise igihinda ni ukuri si binyoma ibi vyavuzwe n'ivyo ni ukuvuga jewe ico gihe ndiko ndasenga nsengera ababanyi numvise ikintu umenga ni nyamugigima iyo nzu yari ntoya cyane rero ico gihe ndiko ndasenga nza numva isirikira iratigita ico gitanda nari mfukamyeko numva kiriko kiranyuganga mu nyuma nza numva umuriro uvuye mu mutwe ushika mwino numva ndiko ndaka ca nibaza ko n'inzu ihiye rero nkifise ubwo bwoba bw'uko inzu ihiye ncamera nk'utaye ubwenge ca ntangura kuvuga ibintu na jewe uyu munsi ntuhava nsigura ngo mvuge ngo habaye iki rero camba muri ivyo bintu kumbe narengeje induru ndiko ndavuga ibintu mu zindi ndimi sanga rero ababanyi bose bamwe nariko ndasengera n'abandi bose baca baraza kuko inzu ntizari kure na kure bose baca baraza bashobora kikuza inzu bibaza ngo ni ibintu byo babiteye mu nzu wacu cyangwa ngo ni ikintu cyo bakindiye mugaro nabo nyene bashitse barazazanirwa ntibamenye ivyo ari ivyo kuko bumva umenga ndiko mvuga ibindi birimi barazazanirwa bagumaho kuko nta wundi yari uwo muhira yari hafi muga mu nyuma rero mukuru wanje yahavuye aza nko masaha ya saa moya arenga y'ijoro nkiri muri ivyo amaze kuza asanga ku mbuga ababanyi buzuye bakikuje biyumvira ivyambaye kivyari ivyo rero acarinjira amaze kwinjira acarankoma aranyuganza nawe nyene vyamubereye urugamba rutoroshe rero ngera gusanuka nyene rumva ndigoyigoyi ntazi ivyari ivyo ntazi vyabaye arambaza ngo wewe nibiki ngo nusoke hanze urabe ngo ivyari ivyo rero nari mu rugo cyasanga nyene ababanyi bose buzuye ndamubaza none hambaye kwibiki mugabo we kwera urumva nawe bitari bishasha nawe nyene vyari vyaramubaye ko mu rusengero wewe yarabitahura cane ico gihe maze kubatizwa muri mpwemu yera vyarangora ukuntu nifata niyo bambwiye gusengera ibifungurwa nasanga ndiko nsenga mu zindi ndimi ni kuvuga vyarangora hama rero mukuru wanje aranjana ahantu turicara arampa impanuro arambwira ukuntu nkwiye kuvyifatamwo nico gituma abantu iyo abatijwe muri mpwemu yera abakeneye umuntu amuba hafi akamufasha kuko ubundi bwobwo yohava akora ibintu agasanga yatakaje n'urutonde rw'ishengero rero aramfasha arambwira ukuntu nyene nkwiye kuvyifatamwo ukuntu nyene gize ntaramba hafi cane ndamushimira kuko yarambereye nk'umuvyeyi rero naha igice ca kabiri kiriko kirasozera ciye intahe ariko imbere yuko ndagisozera ngoma mbanze mvuge kubijanye na mpwemu yera gato rimwe na rimwe ugwaruka bakiri bato barakunda kugira ibibazo bijanye na mpwemu yera ugasanga bariko barabaza ngurumva ngo jewe ngo bimeze gute ugasanga bamwe mbere baraniheba
bavuga bati yuko batarabatizwa muri mpwemu yera bivanye n'inyigisho baba barigishijwe na bakuru babo, bakababwira yuko mpwemu yera ari wazoduterura, ari wazogira, nakumva yuko atazoja mu ijuru. Mu bisanzwe ujya mutwaro ubwawo wonyene uba wawushizwemo na mpwemu yera, uba wawushizwemo na mpwemu yera wahawe. Nagomba kuvuga imbere yuko izi ntumwa za Yesu zibatizwa muri mpwemu yera ngo zumve igihinda, Yesu yababwiye ati akira mpwemu yera, yari yarabahumekeyeko, mugabo ntibari bwabatizwe muri mpwemu yera, ariko mpwemu yera bari bamufise. Mwibuke igihe kimwe Yesu abajije ati mbega abantu banyitande? Abigishwa bakamubwira ati bamwe bavuga kuri Eliya, abandi bakavuga ngo umwe mu bavugishwa yazutse, abandi ngo Yohana umubatizi. Akirabaza ati mbega namwe munyitande? Petero akiramanika urutoke acavuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Hari ijambo Yesu yaciye avuga ati Petero, si umuntu w'inyama n'amaraso aguhishuriye ivyo. Byumvikana ko ari mpwemu yera yaramwishuriye iryo zina rya Yesu, mugabo ntibari bwabatizwe muri mpwemu yera. Nico gituma rero navuze ati mpwemu yera iyo umuntu yihanye hari ibimenyetso bimugaragara ko umuntu afise mpwemu yera. Mpwemu yera aranezerwa muri we ko uwo muntu yemeye akumva ijwi rya mpwemu yera, akemera agaca bugufi akihana. Nico gituma iyo umuntu yemeye agaca bugufi akihana akatura ibyaha vyiwe, ategerezwa guhagurukana umunezero mwinshi atari bwigeragira, ategerezwa guhagurukana amahoro menshi atari bwigeragira, kubera aranezereje mpwemu yera yumviye ijwi ryiwe. Muga rero bitandukanye no kubatizwa muri mpwemu yera. Kubatizwa muri mpwemu yera ugira umutwaro, umaze kugira umutwaro ugakora ico mpwemu yera agusaba cose. Rero umaze gukora ico mpwemu yera gusaba cose, igihe ciwe kigeze, si uko waraye urasenga, si uko umaze indwi mu masengesho, si ibikorwa vyinshi wagize, woshobora no kugira umutwaro n'imyaka irenga ndwi n'imyaka irenga 10, ariko bitavuga ngo upfuye ngo ntiwoja mu ijuru, kuko umuntu aja mu ijuru kubera yihanye ibyaha. Umuntu iyo yihanye ibyaha araja mu ijuru. Mwibuke ca gisuma cari ku musaraba bibambanywe na Yesu, ntaho vyerekana ngo cabanje kubatizwa muri mpwemu yera, ngo carabanje ngo kiravugishwa ngo kija mu ndimi, kuko hariho abantu benshi iyo ataravugishwa ngo yumve avuze indimi aca yibaza ngo ntararonka mpwemu yera, ngo ntaragira nte. Ego nivyo, ikimenyetso cyo kubatizwa muri mpwemu yera kenshi ibice 99% kigaragazwa no kuvuga ururimi rutamenyekana, muga bidasigura ngo ntuba ufise mpwemu yera. Ndiko ndatandukanya ivyo. Hama ikintu bita kuzura mpwemu yera, murabona Stefano igihe bariko baramutera amabuye, igihe bariko baraharirana barya abantu, Bibiliya ivuga ngo yari yuzuye mpwemu yera. Umuntu ntashobora kubaho yama yuzuye mpwemu yera, ntibikunda. No kuvuga kuzura mpwemu yera bishika mu bihe kanaka. Nk'ubu notanga nk'akarorero nk'iyo umuntu ari karahamwa ahogwa nk'ijambo ry'Imana, muri ico gihe aragerera ahantu ho kuzura mpwemu yera, ku buryo niyo bomugirira nabi ataba ari we baba ariko bagirira nabi, abari mu gihe cya mpwemu yera, no kuvuga abari mu ibyo bita mu Gifaransa abari muri esprit. Nico gituma Stefano yaciye abona mu ijuru, akabona Imana, akabona na Yesu, no kuvuga yari yuzuye mpwemu yera. Akandi karoro noshobora kuvuga nk'iyo umukozi w'Imana ari imbere y'ishengero ariko arigisha ishengero, iyo wamukurikiranye neza urabona uko yatanguye, ukabona ukuntu yagiye agenda, haragera igihe ukabona ko atakiri mu gihe ciwe, yamaze kugerera ahantu kure. Nibyo twita ngo kuzura mpwemu yera, kandi nibisigura ko acagumayo, haragera igihe akava ukabona ko umuntu ari mu mubiri, muga ntibitaba bisigura ngo mpwemu yera yagiye, mpwemu yera bari muri we. Ariko igihe cyo kuzura umuntu yuzura mpwemu yera bivuye mu gihe kanaka biba biteye. Rero nohanura nk'umuntu wese yitwa umukristo, nk'umuntu wese yitwa umukristo aharanira iki kintu cyo kubatizwa muri mpwemu yera, kuko ni ikintu kiremesha umukristo akumva ko aronse ikidodo, ico mu Gifaransa bita signature, akumva ko asinyiwe kuba umwana w'ijuru. Mu Baroma icete Paulo yabandikiye yababwiye ngo abarongorwa na mpwemu yera bose
nibo bana b'Imana. Ashavuga ngo ko tutahawe mpwemu y'ubuja, ariko impwemu twahawe ni mpwemu iduhindura abana b'Imana, iradutakisha. Nukuvuga haraba ibintu bihinduka muri twebwe, tukumva ko tugerereye mu yindi si, tukumva yuko turi abana b'Imana. Iyo mpwemu rero ikiradutakisha, tuvugisha yandi mabanga, ikavuga ngo Abba, risobanura ngo data. Nukuvuga tukumva ko turi abana b'ijuru. Iyo utararonka ico kimenyetso cyo kubatizwa muri mpwemu yera, ugumana amakenga, wumva umenga ijuru si ryawe, ukumva ko umenga hariho ibintu buze mu vy'impwemu, mbere no gusubira inyuma biroroshe. Ariko iyo wabatijwe muri mpwemu yera, urumva kuremye kandi ukumva ko muri wewe ufise ikintu kiguhagararikiye, kandi kumva guko wasinyiwe ijuru. Ntubugifite ibintu byo kwibaza uti mbega nzoja mu ijuru. Oya, muri wewe ubufise ikintu kibikwemeza, ukemezwa neza yuko Imana ari so, ari data. Rero naha igice ca kabiri ciyi ntahe kigarukiye. Reka tuje mu gice ca gatatu ciyi ntahe. Ni igice cerekeye ibintu byo gukorera Imana. Reka naco nyene tugitanguze iri jambo ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice c'10, dusome duhereye ku murongo wa 25. Havuga ngo umugani w'umusamariya w'imbabazi. Maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati, mwigisha, nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Nawe aramubaza ati, vyanditswe bite mu vyagezwe, kandi usoma iki? Aramwishura ati ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Aramubwira ati, wishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Yesu abahezagira. Nukuvuga uyu muntu mubigisha ivyagezwe yarazi byinshi, yari yarasomye ivyagezwe byinshi, rero acagomba kugeza Yesu. Aramubaza ati, none ni giki nokora kugira ngo nzoragwe ubugingo budashira? Ariko kubera Yesu muri we yarazi byose, kuko yari Imana 100%, aca aramubaza ati, none wewe kuri umwigisha w'ivyagezwe, uzi ivyanditswe byinshi, wewe wasomye iki, wize iki? Kuko yari yarigishijwe. Aca aravuga amabwirizwa makuru, makuru nukuvuga yegeranijwemo ajya bijya vyagezwe byose. Aca aramubwira ngo vyanditswe ngo, aramwishura ati ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Nukuvuga usomye ijambo Yesu yamwishuye ngo wishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Nukuvuga hari ahandi nasomye, yari umusore w'umutunzi. We yamubwiye ngo mu byo yasomye mu vyagezwe avuga ngo ntukice, ntugasambane, ngo ntukibe, ngo ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe n'ibindi. Acamubwira ngo ibyo byose naravyitondeye guhera mu buto bwanje. Ico yaciye amwishura, yaciye amubwira ati, urasigaje kimwe, genda ukore iki? Yamubwira ati, genda ushore ibyo ufise byose. Mugabo uyu ntiyamubwiye ngo ko hari ikintu na kimwe asigaje. Yamubwiye ati, kora ibyo birahagije. Nukuvuga gukunda Uhoraho. Abantu rero turagomba ibintu by'agakiza, novuga ngira ngo kagasirimu kubutunzi, ngira ngo niko no bivuga, ko kubaho nyene atangorane, twitwa nyene ko dukijijwe, twitwa amazina ajya nyene yo mwishengero, kavuga ko hariho ba pastor, hariho bareva abandi ngo ba bishop, abantu bakanezerwa no kwitwa ba apotre n'ibindi. Mugabo ibintu twumvise bikenewe mu bintu bijanye no gukorera Imana n'aya mabwirizwa abiri. Nukuvuga ibwirizwa rya mbere ni ibi bintu Uhoraho adusaba mu gukorera Imana. Yamubwiye ati, Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose. Nukuvuga ikintu ca mbere Imana idusaba ni imitima. Iragomba ko imitima yacu tuyiyiha, bisigura tugakizwa, tukihana byose, tugahindukira Imana n'imitima yacu yose. Ikigira kabiri, tumaze kuyihindukira n'imitima yacu yose, dutegerezwa kuyiha ubugingo bwacu. Kuyashivuga ngo n'ubugingo bwanyu bwose. Nukuvuga iyo tuvuga ubugingo, ni ibi bintu bitugize muri twebwe. Nukuvuga
ibi bintu by'indani, ubugingo mu yandi majambo ni igice gikoreramwo ubwenge, gikoreramwo ibi byiyumviro. Rero kivuga ati n'ubugingo bwanyu bwose, acashirako ngo n'inkomezi zanyu zose. Rero turagomba gukizwa mugabo tukagomba kuba abantu b'abakuru mw'ishengero, dutegeka, tuvuga, twama imbere y'abandi, mugabo tukibagira yuko n'inkomezi zacu zose dukwiye kuzitanga. Rero jewe kuvaho batirijwe muri mpwemu yera, iri jambo ryabaye ijambo ryamfashije gose, ndanarishirako umutima cyane ryo gushitsa ibi byagezwe bibiri dusabwa n'Imana. Naho mu mwana w'umuntu bigora, umuntu yipfuza gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere, naragerageje ibintu byo gukorera Imana. Rero gukorera Imana biragira intambamyi. Nk'akarorero, hariho nk'umuntu ashobora guca iruhande y'umuntu akabona ko agowe, akeneye gufashwa, mugabo nawe ubwiwe ugasanga icyo yari gushobora kumufashisha nk'abajya basega amahera kwibarabara, ugasanga nawe wagiye atana amahera ijana ufise mu mufuko. Muri ico gihe urumva uko gukorera Imana ukoresheje amahera ntibiba bigikunda. Mugabo bidasigura ngo uraronse icitwazo cyaho wovuga yuko ataco washoboye kuronka. Gira umutwaro wiwe, ugenda uramusengera mu mutima kugira ngo uwundi afise aza kurengana aze kumva acumiswe mu mutima agira ico akoze. Uko nako n'ugukorera Imana mu buryo umuntu aba afise. Kandi urumva utabaye umwizigirwa kuri bike ufise, ntuzoshobora kuba umwizigirwa kuri byinshi. Hariho abantu bamari ntaco mfise, niyo naronka ibi nzokorera Imana, kavuga ngo urumva ngo niyo naronka imodoka je nzokunguruza abantu, mugabo wasanga arafise igihumbi n'ayandi hejuru. Hariho umuntu avuye muri ville n'amaguru akagenda muri quartier kanaka, ntiyashoboye kumurihira ya bisi, mugakumva yuko niyo yagura imodoka azokunguruza abantu. Mugaba 550 ya bisi arayafise, ntashobora kuyaha umuntu ngo amwunguruze muri ubwo buryo afise. Rero nukuvuga ngo turahihendera, ugasanga umuntu ashoboye kuvuga ngo je ngo sinshoboye gutanga indaro kuko ngo ntanzu mfise, ngo Imana niyo yampinzu ngo nzotanga indaro. Mugo ugasanga arafise habaye, kandi yoshobora guha indaro umuntu akamuryamika muri salo nawe akaronka haryama. Nukuvuga umuntu atabaye umwizigirwa kuri bikafise, ntazoshobora kuba umwizigirwa niyo yaronka byinshi. Rero ni iri jambo ry'ibintu bijanye no gukorera Imana. Rero maze kubatizwa muri mpwemu yera canke maze gukizwa, sinicaye, nashishikaye gukorera Imana. Nari umunyeshure ico gihe nariga, kandi narakunda kuja mu magroupe biblique. Narakunda kuja mu magroupe biblique, aho nogenda mpanuye n'abanyeshure, usanga ibintu byo mu magroupe biblique bitabaryohera. Nukuvuga kugira ngo ushobore gukura mu bikorwa by'Imana, ushobore gukura mu by'impwemu. Impwemu irasaba kuyigaburira, kandi mu byo uyigaburira n'ibikorwa by'Imana birimo. Mu gihe udakorera Imana ntushobora gukura mu bikorwa by'Imana. Mu gihe utifatanya n'abandi barondera Imana ntushobora gukura mu bikorwa by'Imana. Oya, ntibikunda. Rero no kuvuga naragiye mu magroupe biblique, niga kuri lycée communale Kagongo, ndahiga, maze kuhava baca bandungika muri lycée Matana. Lycée Matana naho nyene nagomba kuvugayo ikintu gitoya. Narumva amakuru avuga yuko muri lycée usanga abantu basenga cyane, batiga ngo bamenye. Rero je ngenda mfise imigabo, ngenda mvuga ati aha iyo bija hose kugira ngo nikingire nzomenye mu ishuri, sinzoje mu bikorwa by'Imana, nzokwinyegeza inyuma. Muga ngenda mfise imigabo kugira ngo nikingire kuzogwa, nzosenga cyane, mugabo ninyegeze ntagire n'abamenya yuko jewe nkijijwe. Ndagenda iyo migabo ndayaplika, iyo migabo ndayishira mu ngiro. Maze gushikayo, nakunda kwicara ku ntebe y'inyuma. Narashikaho nkicara ku ntebe y'inyuma, sinagomba no kuganira n'abantu benshi kugira ngo ntihagire ibyo bahava banyumvamwo. Nashika nicara inyuma nkagumiyo. Abandi twashikiye rimwe barashika baraja mu makorare, barasaba kuzoririmba. Haragera n'igihe bakigwa jewe nkiriyo. Mugabo rero iyo umuntu yagize imigabo myiza yo gukorera Imana, hari ikintu kimugobera. Iyo umuntu yabatijwe muri mpwemu yera, hari ikintu kimugobera. Iyo abandi bahagurutse kuririmba, iyo korare ihagurutse kuririmba, naza numva amoso zaje, nkaca ntangura kurira.
nkiyumvira ati ibi bintu naho niyumviye kutazoja mu bikorwa vy'Imana ndabona ntavyo nzoshobora, ca ndagenda nanje ndasaba kuririmba. Ndibuka baranyakiriye, banyakirana umunezero muri iyo groupe biblique. Maze gutangura kuririmba numva ndugurutse mu mutima, numva ndanezerewe no gukorera Imana. Nukuvuga nta kintu kijanye n'ibintu byo gukorera Imana nigera numva nogiramwe amagorwa, haje ikinumva no gikora. Rero nagomba gutanga impanuro ku bintu bijanye no gukorera Imana. Iyo uri umukizwa wakijijwe ugatangura kuvuga ngo je ngo nta muhamagaro w'iki mfise, uraraba neza hari ahantu utarashika mu bintu bijanye no gukizwa. Ikintu utaba wemerewe, ikintu kitemewe n'urutonde rw'ishengero, nukuvuga ikintu gisaba urutonde, nukuvuga nk'akarorero. Murabona ko mu ishengero harabaho ibikorwa basomamwe abantu ati wowe urakora iki, nawe urakora iki, nawe urakora iki. Ico kintu utagisomwemwo, utakibwiwe, utagihamagariwemwo, kirazira kuja kugikora, kuko aho ba witaye mu vyo utagezwemo. Ariko ikindi gikorwa c'Imana cose, reka kuvuga ngo nta muhamagaro mfise. Mugihe uriko uravuga ngo nta muhamagaro mfise, nukuvuga rwa rukundo ukunda Imana. Wewe nturaha Imana inkomezi zawe zose, wewe nturaha Imana umutima wawe wose, kuko ndibaza neza umuntu wese yabatijwe hariho indahiro yarahiye, yavuze ngo nzokorera Imana gushitsa gupfa. Rero iryo jwi wumva ari kubwira ngo nta muhamagaro uragira, nukuvuga nijwi rya Satani, sijwi ry'Imana, sijwi rya Mpwemu Yera. Kuko iyo riba ijwi rya Mpwemu Yera, wari kubija mu Mpwemu Yera akakubwira ati iki kintu si gwawe, nukireke. Nukuvuga rero maze kuba ndi mu bikorwa vy'Imana, ni ikintu cantera umunezero kandi kugeza n'uyu munsi. Niyo ngiye mu ntege nke ndarondera ukuntu nja mu gukorera Imana, nk'akaruro nkagenda mu bitaro gusuhuza abantu atamahera mfise, mugabo nkumva nogenda yo mu bitaro kuraba abantu ntazi atani ico dupfana, nkumva twoganira nk'ibijanye n'ivy'ijambo ry'Imana, hanyuma nkanasenga. Rero muri ico gihe iyo ngiye mu bitaro nkinjira mu cumba ca mbere, tukabonana n'abantu bagwaye, nshinjira gusa nkaraba abantu bagwaye, hariho nk'ushobora gusanga ukuntu agwaye. Ivyo bintu vyonyene nkibibona bintera umutwaro, nkaza numva intege zirongeye kugaruka, nkaza numva ko nkwiye gusenga. Niyo mba nagiye mu ntege nke zo gusenga, ico gikorwa conyene kirantera kongera kumva ko nokongera gusenga, kuko nkurayo umutwaro. Hariho ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora bituma bimuhagarika neza mu gakiza, ibikorwa by'ubuntu. Usomye mu vyakozwe n'intumwa muri kiriya gice ca 10, ukaraba ikintu cashingiye intahe Koroneliyo, vyabaye ibikorwa by'ubuntu, kuko umumarayika yamwiyeretse yamubwiye ngo ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Nukuvuga rero umukristo iyo amaze kwihana akabatizwa, niyo atoba araronka Mpwemu Yera, ikintu ca mbere akwiye gukora ni ibikorwa vy'Imana. Iyo ibikorwa vy'Imana biraritswe mu ishengero, nabitondemwo, navyo bizotuma akura. Muri korale nta kintu gishobora kumva kukubwira ngo nta muhamagaro ngufise. Oya, je mu bantu badafise amajwi meza yo kuririmba, jewe ndimo, kuko n'igikorwa kinyongera intege zo gusubira kumva ko nkunze. Kandi niyo ndiko ndagikora mpagaze imbere y'ishengero, ndumva ko ari ibintu vyotuma nongera gukizwa, kuko jewe nyene ndiko ndiyumvira ivyo ndiko ndaririmba birantera kongera kwihana. Rero nagomba guhanura umukizwa wese yihanya akabatizwa kuja mu bikorwa vy'Imana, akaja muri korale, kuko inkomezi uzozironkera muri ivyo bikorwa, niho uzomenyera vyinshi, niho uzotahurira vyinshi. Ariko iyo umaze kumva udakwiye gukorera Imana, je ndatangazwa nk'umukristo aja mwisangira ryera, akagenda yumva nyene ko atajwi na rimwe rishobora kumubuza kuja mwisangira ryera, mugaba kumva ijwi rimubuza kuja muri korale ngo nta muhamagaro ufise. Sinumva ukuntu biba vyagenze. Uwo muhamagaro uwubura gute warakijijwe? Uwo muhamagaro wo gukorera Imana uwubura gute warakijijwe? Ni Mpwemu Yera akubuza kuririmba? Ni Mpwemu Yera akubuza gukorera Imana?
kandi ubwayo ibwirizwa ryayo rivuga ko dutegerezwa gukunda uhoraho tukamukoreshereza inkomezi zacu zose. Erega mu kuririmba harakora inkomezi, mu gukorera Imana birasabwa inkomezi. Rero izo nkomezi mu gihe uzibitseko umenye ko hariho ico uhajije, uzobwirwa nka wa musore w'umutunzi yabwirwa ngo hariho ico uhajije, naho witondeye ibi vyagezwe, naho witondeye n'ibi vyagezwe, naho witondeye n'ibi vyagezwe, ko utahaye inkomezi zawe zose uhoraho, hariho ico uhajije. Rero nizi impanuro nk'intahe y'ibijanye no gukorera Imana nagomba guhereza ko nukuvuga iyo umuntu kenshi iyo tugiye mu bikorwa kanaka umuntu arakunda kuvuga ngo urumva ngo igikorwa nyamukuru ngo canzanye ngo niki. Ndakunze kumva nk'abanyeshure bahabwa ama orientation kuja kwiga ku yandi mashure, kaza wumva avuze ngo jewe ngo mission principale ngo yanzanye ngo nukwiga, ngo niyo mission principale yanzanye. Ego nico gikorwa nyamukuru cakujanya aho hantu, nico catumye ujanwayo, canke umuntu agahabwa kuja gukorera handi mu kazi ka leta agaca agenda avuga ngo jewe ngo ikintu nyamukuru ngo canzanye ngo naka kazi ka leta. Mugabo tukibagira ko mu byo Petero yanditse mu gice ca 2 ku murongo w'9 yavuze ngo twebwe turi hanga ryera, kandi ikintu twashiriweho cyatumye dutoranwa kwari ugukwiza ishimwe ry'yaduhamagaye mu mahanga yose. Nukuvuga naho wova ngaho ukagenda muri Zambia guca amahera cyangwa ukaja muri Canada guca amahera, ndaza hariho benshi bariko baranyitegerezaho mu bindi bihugu, bari mu bindi bihugu bagiye kumbure batwawe n'ibindi bikorwa. Ariko nagomba kukubarira ngo igikorwa nyamukuru cakujanye nugukwiza ishimwe ry'yaguhamagaye. Ibyo bindi umenye ko ari kiraro catumye ushikiyo. Namba uri umunyeshure wagiye kwiga muri lise kanaka, namba wavuye hari ukaja kwiga mu gisagara ca Bujumbura ugiye kwiga kuri kaminuza, menya ko ikintu nyamukuru cakujanye ico bita mu Gifaransa ngo mission principale, menya ko ari ugukwiza ishimwe ry'yaguhamagaye. Kuko ejo nutari kwiza Imana izokuzinukwa ayo mashuri kubwira atararangiye utahutana yamazi, kandi birashoboka. None ya mission principale izobibaye reisi. Rero nukuvuga nimba uri hanze wagiye gukora akazi kanaka cyangwa wajanywe n'ibindi, menya ko muri ako kazi kabaye ikiraro nikoraho yakoreye ko kugira ngo ushikiyo hanze. Kwiza ubutumwa bwiza, kora igikorwa ciza cyo gukundisha uhoraho umutima wawe wose, kandi umukundishe n'inkomezi zawe zose. Kora ako kazi mugabo ushimisha yaguhamagaye yo mwijuru, utaja kure ngurumva ngo cengo ngo ibiye oyaye. Muri ubwo buryo nyene ufise bukoresherezemwo Imana, ureke kuvuga ngurumva ngo ibi ngo nivyo nyamukuru ngo vyanjanye. Ikintu nyamukuru nugukwiza ishimwe ry'yaguhamagaye aho uri hose. Reka gushira ibyo bindi bikore nkuko vyakujanye, mugabo bibikiraro. Ariko igikorwa nyamukuru muri ivyo bikorwa uri kurakora, raba kuri kurakwiza ishimwe ry'yaguhamagaye. None rero ni iyi ntahe nari nipfuje yuko twosangira, intahe yerekeye ukwihana kw'abavyeyi banje n'imibereho babayeho. Kumbura abavyeyi ngira ngo abantu bubatse bagize ico bahakura. Nababwiye ko papa yihanye muri 1983, ariko mama aza kwihana mu mwaka wa 2005. Muca mwumva iyo myaka ishika 22. Muri iyo myaka ntibahukanye, no guhagarikwa yarahagaritswe, ariko yarihanganye kandi yatureze neza. Natwe murabona ko tugeze ku rwego rwo gushinga intahe n'abandi bakabibona, kandi kugeza n'ubu papa aracabinezerererwa kuba imbuto yateye mu bana biwe yarakuze. Nagomba no kubamenyesha uwo mukuru wanje dukurikirana, twagumye dukurikirana impanuro umuvyeyi wacu papa yaduhaye. Baramusengeye ubu n'umukozi w'Imana, kandi bamusengeye akiri umusore. Murumva yuko iyo umuntu yumviye impanuro zase akagendera mu mabwirizwa yiwe, Imana iramuhezagira. Kandi hari niyo yindi ntahe y'ukuntu nabatijwe muri mpwemu yera. Umuntu wese w'umukizwa w'umukristo yabatijwe agerageze agira uwo mutwaro, arondere nawe kubatizwa muri mpwemu yera, kuko bifite ikimazi kinini. Kandi umukristo yabatijwe arakora ibikorwa vy'Imana. Ibikorwa vy'Imana bisabwa mu ishengero arabikora, bijya bijanywe n'ivy'amashikanwa arabikora, kuko navyo biri mu bintu bikuza
bikuza umukristo bikamutuma aguma mu gakiza, aguma no mw'ishengero, ibintu bikagenda neza. None rero reka dusenge, duheraheze n'iyi ntahe dusenga Imana. Mana data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye uragahezagirwa ko watuzanye hano kugira ngo dushinge intahe amahanga yose abimenye. Turagushimiye ubu buryo bwiza watanze, turagushimiye kuri aba bakozi b'Umuco Wera TV batanguje igikorwa nk'iki. None rero turasengeye iyi ntahe iciye kuri iyi televiziyo Umuco Wera. Turagomba ngo umuntu wese ayumvirije umuhezagire, umuntu wese agize ico akora mu kumviriza iyi ntahe umuhezagire, umuha umugisha. Kandi iyi ntahe turayisengeye ngo rino jwi rijane n'ijwi rya Mpwemu Yera. Umuntu wese azoyumva bizomutere guhinduka mu mutima. Abari babanye nabi ngo nuko umugore wanje atarakizwa, cyangwa ngo nuko umugabo wanje atarakizwa, iyi ntayi mutere kwihangana, bizotuma asengera uwo bubakanye kugeza ahindutse. Kandi turasengeye n'umuntu wese yihanye agakizwa ariko atarabatizwa muri Mpwemu Yera. Utangiye kubatizwa muri Mpwemu Yera. Mpwemu Yera atanga imitwaro kugira ngo abantu babatizwe muri Mpwemu Yera, kandi uyu mpwemu nyene ace yigisha abantu gukorera Imana, abantu bakure mu vy'agakiza. Urakoze Mana, nanje ndisengeye shikirije iyi ntahe ku Muco Wera TV. Ndagomba ngo ushishikara kubana nanje, umutima wanje uzigame mu misi nzomara mw'isi, uzondinde kugwa, uzondinde kugoka, nzoyinde mpfa nkigukorera, kandi uzonjane mw'ijuru. Urakoze kuvyumvise, dusengeye n'abarongoye uyu Muco Wera TV, nabo nyene ubahezagire, uzobajane mw'ijuru. Tubisavye twizeye kuvyumvise, kandi turizeye kubikoze mw'izina ry'Umunyanazareti Yesu Kristo. Amen.